I will sing for the rest of my life. Dino munezero mwinshi kwa namwe bakunzi ba televiziyo Hitaje ndabaha kaze mu kiganiro c'umutumire. Ikiganiro c'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe aho umutumire wenyene ari we yatwakiriye. Mwungere w'ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu nawe subundi ni Denise NKURUNZIZA benshi bazi nka Maman. Turaramukije. Amahoro neza. Umeze neza? Namahoro turashima Imana. Ndabahaye kaze mu kiganiro c'umutumire c'uno munsi. Murakoze. Ni ikiganiro kidasanzwe aho twiteze yuko muza kutuyagira byinshi cyane. Yego. Muri no misi hariho ibintu muri kumurategura bidasanzwe mugabo imbere kuza kwinjira ido nido muri ivyo bintu muri kumurategura mbega Eglise di Rocher yatanguye ryari uno munsi igeze he? Eglise di Rocher haryo shengero ry'Urutare tuvuze mu Kirundi ni shengero ryatanguye mu 1999 gemegwa imbere y'amategeko mu 2002. Yego. Igihe ryatangura niho mwari muri umunsi wa mbere itangura? Yego cyane ndi muri umunani ba mbere batanguranye naryo. Turabona amashengero menshi avuka mbega Eglise di Rocher mwotubwira ukuntu ryavutse ico cimbiro catanguye gute? Ukuntu ryavutse kubera atari je nari imbere umuntu hariho uturi imbere kumbure ido nido sinobitora ariko jewe naribayemo cyane kubera ryatanguye nimukiye hari muri Rohero byari muri Rohero jewe nimukiye mu Bwiza nahora ku imba kure ndiko ndiyumvira aho nzosengera ncanda hashikira nyene duca turatangurana ubwa mbere ido nido rero urumva bizi waratura imbere muri ico gihe. Mbega uno munsi hoho ryo barigeze hehe? Uyu munsi turashima rigeze kure tugeze mu mashengera ashika 140 nibaza ko ashika 150 sindayibuka neza. Mugabo turashima Imana ririko riraguka mu gihugu turafise no hanze y'igihugu muri Afrika y'Epfo turafise ishengero. Ndumva ko igikorwa cyo kwagura umurimo w'Imana Yesu yadusigiye mwe muri kumwe kibananye kandi macaguka cyane gose. Ego. Mbega hoho hari bikorane musanzwe mutunganya nk'ishengero ry'Urutare? Ego cyane nta shengero je nibaza ko atashengero ryobaho ridatunganya ibikorane tusanzwe tugira ibikorane by'ishengero mu ndwi ku munsi wa gatatu turagira igikorane cyo guhimbaza no gutazira kuva saa 11 tugashikana saa 12 n'igice hanyuma tukongera tukagira ibikorane bitatu kwa Mungu. Turagira igikorane ca mbere c'icongereza bagasigura mu gifaransa kuko twasanze hari abantu baza mu gihugu bakabura aho basengera kubera indimi. Yego. Turatangura saa 1 n'igice tugaharangiza saa 2:45 tukaja dusubira igikorane ca kabiri mu rurimi rwacu rw'ikirundi tugatangura saa 3 tugaheza saa 6 tugaca rero tugira igikorane ca gatatu c'abana bandi babagumye mu miryango kumbure bakinjika kugira ngo nabo baronka aho basenge nyuma ya saa 6 gitangura saa 9 kigahera saa 12. Yego. Ndumva ko ishengero ry'Urutare abantu bose mu bitandukanye mwarabiyumvire ko mu buryo bwagutse. Yego. Nabonye afishe kandi nabandi bamaze kwibona ko mu kwezi kwindwi hari igikorane muri kumategura. Byo bari byo. Ego cyane tuko turategura igikorane kidasanzwe twifuza yuko twokwakira abantu bashika 10,000 kuko aho twateguye aho twiteguriye gukorera turashobora kubakira. Ego. Imana ishimwe ko mu gihugu cy'u Burundi dufise ikibanza cagutse gishobora kwakira abantu bashika 10,000 kuko senshi usanga ivyo bintu bikunda gukunda. Ego. Nico gikorane gitunganijwe gute? Ni gikorane dushaka kuzotumira imigwi itandukanye ariko hari igikorane ca bose ubwa mbere c'imisi 3 kuva itariki 15 z'ukwindwi
16 17 azoba ari gikorane ca bose tuzoza turatangura inyuma ya saa sita mu masaha 8 hanyuma hazoba hatumiwe abantu bose mu gisagara mu gihugu cose n'abo ruguru bose twarabatumiye urabona ubu buhinga buteye imbere iyo turiko turatumira birashika hose umuntu wese ashoboye kuza arahawe ikaze twarumvise mbere nabo hanze basanzwe baba bashaka no kuza mu karuhuko mu gihugu ciwabo bazoza babane natwe rero umuntu wese arahawe ikaze muri ico gikorane ciyo minsi 3 ariko kandi nitwibagiye n'inyigisho burya mu gikorane n'ubutumwa bwiza umuntu avuga cyane cyane dukeneye imitima y'abantu ko abantu bakira ko abantu babohoka ariko hariho n'inganda zizobamwe inyigisho zitandukanye navyo nyene birategekanijwe muri ico gikorane urumva ko ari ibikorwa byinshi ego Nico gikorane hari uvuga ati jewe ngeze ku ino myaka wundi ati je nkora bino bintu cyo kandi cerekeye bande icyo gikorane navuze ko cerekeye abantu bose iyo minsi 3 tuzoza dukorana inyuma ya saa sita cerekeye abantu bose abakuze abato abahambaye aboroshe bose hamwe hanyuma izo nganda nazo twariyumviriye kugwaruka ku munsi wa gatandatu itariki 17 hazoba hari uruganda rw'ugwaruka bari mu ruhande rumwe hazoba hariho n'uruganda rw'abarongozi muri rusange abarongozi mu mashengero abarongozi mu ntwaro abarongozi mu buzi butandukanye mu mashirahamwe bazoba batumiwe mu nyigisho bazohabwa n'uwo mukozi w'Imana Marcelo Tunasi hanyuma ugwaruka kubera ugwaruka rabona no Burundi bw'uyu munsi nejo n'abantu dukeneye cyane bobo tuzobashikira kabiri no ku munsi wa mbere hazoba hari uruganda rw'ugwaruka nyene kandi kubera bazoba bari mu karuhuko twashatse nyene tubahe ibikwiye hazoba hari uruganda rw'ugwaruka ku mugoroba hanyuma no kwa kabiri hazoba hari uruganda rw'abubatse urumva ko twiyumviriye ku bantu bose ingo zirakeneye kunagurwa ingo zirakeneye inyigisho mbere ubu nyinshi ziriko ziranasambuka cyo gituma twiyumviriye tuti ingo zihabwa inyigisho kuko usanga bikenewe hariho abapfa kubwo kutamenya ego kandi abantu baramenye kuri kaba kwidegemvye ego cyane hari abantu bumva Eglise du Rocher mugabo batazi ahiherereye mushobora kubabwira aho yo biherereye kugira baduce bahamenya mu buryo bwagutse ishengero ry'urutare dukorera mu Buyenzi kuri Avenue du Rocher nimero 3 iryo shengero riri hepfo y'ibitaro Prince Jean Charles hanyuma ni ku metero 100 ya BCR ku gipolisi aho bita BCR ego murakoze cyane nimba atari banga ego mutubwira ibyo uteguriye abazoza mu gikorane no mu nganda ushima atari banga twaratanze ijambo ry'urufatiro ko ari gutegura inzira y'uhoraho twararitanze ariko mu nganda burya umukozi w'Imana wese azokwigisha muri izo nganda arafise uko azorongorwa abubatse barafise ibyo bazohabwa bivanye nuko umukozi w'Imana azorongorwa ugwaruka hari ibyo bazohabwa bivanye n'ukuntu uzobigisha azorongorwa aho rero sinovuga ngo bazohabwa ibi canke biriya ariko iconze nuko bamwe bose bazohabwa ibizobafasha ego abarundi bamaze imyaka myinshi bumva ubutumwa bwiza mbega n'ibyangombwa ko bigisha kubijanye no gutegura inzira y'uhoraho cyane naho mu Burundi twumva ubutumwa bwiza buvugwa kenshi hariho abatarashikirwa batari bake muri kino gihugu cacu dukeneye ko nabo bashikirwa kugira ngo bashobore gutegura inzira y'uhoraho bariho muri kino gisagara bariho mu gihugu cyose biracakenewe yuko abarundi babwirwa ubutumwa bwiza hari inganda mwateguriye abarongozi ugwaruka nabubatse mbega kuri kimwimvira abo bonyene barimwe imigwi yose burya mu ugwaruka ni bose abasore inkumi mu barongozi harimwo abamama harimwo abapapa kandi n'abarongozi kuva hasi gushika hejuru mu bubatse baba bavanze naho nyene ningo muri rusangi bose bazoshikirwa ego
none izo nganda zizobera kuri Eglise Rocher nyene ego Imana yaratugiriye neza turagukiwe ego abaje mu nganda nta uzobura ahakwigwa ego gwaruka rurashobora gukorera hamwe abandi bagakorera ahandi Imana yaratugiriye neza turagukiwe hari abantu kadukurikira muri kano kanya nabo bakumva ko abarongozi mbega mutubwira mu byo bwaguye gatoyi abarongozi mwifuza muri izo nganda baribo muri izo nganda turakeneye abarongozi bo mu nzego zose mu mashengero hariho abarongozi mu mashirahamwe hariho abarongozi mu gihugu hariho abarongozi mu ntwaro niho mu gihugu mvuze mu ntwaro ni mu gihugu hariho abarongozi batandukanye abo bose turabakeneye abarongozi batwara imigwi naho yoba mito burya nababa bitwa abarongozi turabakeneye muri urwo ruganda rw'indongozi turabakeneye abarongozi b'uburyo bwose abatwara benshi abatwara bake barakenewe kuko kwigishwa iby'uburongozi birakenewe naho gutwara umugwi muto naho gutwara umugwi munini birakenewe cyane ego ndashaka kwibariza nk'umuntu amaze gukora mu by'uburongozi agendana n'abarongozi batandukanye nike kintu mubona abarongozi cyo bafasha kugira ngo bashobore gushaka kure cyane muzeke ibijyanye n'uburongozi bwabo icyo bafasha no kumenya jewe inyifato y'umurongozi kuko hari igihe umuntu usanga ari umurongozi mugabo ugasanga mu buryo bw'inyifato umengo ntazi ukuntu yobyifatamwo bivanye n'ibyo arongora ibyo ari byo jewe ndakunda ko inyifato umurongozi yogira mu burongozi bwiwe inyifato rero biragutse inyifato harimwo ukuntu umuntu ashobora kubwira abantu novuga ngo yo kuyadressa ku bantu abwira abantu harimwo mu nyifato harimwo kwirinda ishavu harimwo uko ufata abantu bivanye nuko bangana uri umurongozi kuko hari igihe urongoye abagusumbya imyaka abagusumba hari n'igihe urongora erega usanga urongora no gusumbya icubahiro nk'abarongozi nko mu mashengero hari igihe usanga urongoye umuntu agusumbya n'icubahiro mu gihugu ariko mugabo ukamenya ukuntu umufata ukuntu umugenza hanyuma mugabo nawe akamenya ukuntu akugenza nk'ugusumbya ico cubahiro afise nawe ibyo arongoye nawe akamenya ukuntu ayogufata uko nawe ufise icubahiro mu byo murongoye jewe numva inyifato y'umurongozi je numva no yishimikirako cyane mu Burundi hari abakozi b'Imana benshi kandi bashoboye ni kubera ko mwiyumviriye gutumira Marcelo Tunasi nivyo mu Burundi hariho abakozi b'Imana emwe naje ubwanje nemera babishoboye bafise ijambo ego ariko twiyumviriye kumutumira kubera abarundi dusanzwe tumukunda ndazi ko benshi bamukunda kandi arafise inyigisho nawe nyene dukenera hariho inyigisho twama twumviriza atanga twasanze dukeneye ego no mu Burundi urumva abahari tuzobakoresha n'ikindi gihe ego twama tubakoresha nk'ubuherutse twaragize ikindi gikorane twakoranye n'abarundi gusa nukuza ducishamwo tuvange mu ntumbero yo kutaguma kuri vya bindi ariko kandi dusanzwe tumukunda kandi arafise inyigisho nziza cyane mu gutegura ikigo cagutse gucyanye nuhe mwimbu musengera umwimbu dusengera nuwo kugira ngo turonke imitima ya benshi ihindukirira Yesu no kugira ngo benshi bahindukirire Yesu benshi bakizwe benshi babohoke niyo ntumbero yacu no kugira ngo turonke imitima imitima myinshi ikizwe benshi bakizwe benshi bagaruke kuri Yesu n'abasubiye inyuma bamugarukeko abatarakizwa nabo bakizwe ababoshwe mu buryo butandukanye baze babohoke none nakaye kajambo mubwira ko akurikirana kino kiganiro
ijambo no vuga no gutumira abantu numva no tumira abantu bose aho bari hose umuntu wese azoshobora kuhashika turamuhaye ikaze nta uzoba yimiriwe kuza kwinjira hari igihe usanga habaye abantu babesha abantu ngo hajya nta winjira urumva ugasanga bariko barabesha abantu bose turabahaye ikaze n'iyindi misi yose burya abantu barinjira niya mungu yose naho kuwa gatatu tugira igikorane abantu barinjira rero muri kino gikorane mpaye kaze abantu bose abahambaye n'aboroshe nabo mu ntara zose z'igihugu uzoshobora kuhagera turamuhaye ikaze icyo twamenyesha nuko tutazobura aho tubicarika kuko turagukiwe ego turabahaye ikaze rero bazoze tushigikirane muri ico gikorwa kidasanzwe kandi ni kuneza y'umuntu wese amajambo y'Imana tuguma tuyakeneye kwiga tuguma tubikeneye rero ndabahaye kaze abantu bose mu gihugu cy'u Burundi muhinga itandukanye kino gihugu hari abasenzi ni igiki boterera abasenzi twabasaba gusengera ico gikorwa kuko igikorwa nk'iki sinovuga ngo ni cishengero ry'urutare gusa ni gikorwa cha twese cy'amashengero yose nk'abasenzi no basaba aho bari hose mu gihugu gusengera kino gikorwa nibaza ko batanguye burya umuntu asanzwe ari umuntu afise umutwaro muri we umutwaro ku gihugu umutwaro ku mitima y'abantu nibaza ko yatanguye gusenga akivyumva kuko ni gikorwa cha twese n'abantu bazokirizwa muri ico gikorane bashobora bose kutaguma no mwishengero ry'urutare ariko bagaca bagenda hari ushobora kuza yavuye ruguru agaca asubirayo agasengera mu ishengero rimwegereye rero tugisengere kugira ngo abenshi bazoze kandi benshi baze bakire Yesu nk'umwami n'umukiza hari abasengera igihugu nakaye kajambo batekerera abasengera igihugu numva no basaba kubishishikara bashishikare gusengera igihugu burya gusengera igihugu no guhozako kuko satani we ntiyicaye satani aguma arondera ibigenda nabi mu gihugu satani aguma arondera abantu ko batobana amahoro abasengera igihugu duhozeko kandi gusengera abaganza n'ivy'imisi yose abaganza dukwiye kubingingira Imana tukabasabira nkuko Paulo yavyandikiye Timoteyo tubashimira Imana kikaba igikorwa ca misi yose rero tubashigikire bamana imigambi baba bariko barakora kubwo kuneza y'abene gihugu tuba dukwiye kubashigikiza amasengesho imisi yose kugira ngo iyo migambi hari imigambi bikeneye uburyo bwinshi hari imigambi bikeneye ubuhinga hari imigambi bikeneye nyene abantu babizigirwa bashobora kubikora mu bwizigirwa rero gusengera igihugu no gushimikira cyane ku baganza tukabashimikira ko hanyuma bene gihugu natwebwe tukisengera ariko tugashimikira ku baganza nkuko Bibiliya ibidusaba uko ngo babaye amahoro natwe tuzoba amahoro rero abasengera igihugu babishishikare n'umwete n'ishaka igihugu kiracakwiye gusengerwa kandi gituma n'igihugu iki gikwiye gusengera abanyabyaha baracariho na satani aracari karakora rero gusengera igihugu no gusenga kugira ngo n'abanyabyaha bahari babandanye gukizwa babandanye gukira no kubohoka birakenewe cyane rero yuko abantu dushishikara gusengera igihugu murakoze cyane murakoze namwe ego turabakengurukiye Reverend Pasteur kandi turakengurukiye nabo bose bari kwakurikirana kino kiganiro ndizera ko akamo mutewe muje gushikizwa muri kano kanya mukakiranye ubugwaneza Reverend Pasteur sabwe turashimiye cyane kwa kino gikorwa muri ko murakora nuko mwatwakiriye imbere ko turangiza kino kiganiro muri kano kanya nashaka gusaba Reverend Pasteur Maman asengere bino bikorwa mu bidukundiye ego reka dusenge data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko tubereye Imana tubereye umuvyeyi utubereye umutabazi utubereye byose mu bugingo bwacu ibyo dukora ntacyo twoshika ko tutagufise ni ugenda ubana natwe ukadushigikira muri kino gikorwa rero turiko turategura cy'igikorane turagishize mu maboko yawe
uhoraho ni utuma byose bikunda. Turakeneye muri kino gikorane kuzobona ikiganza cawe kiriko gikora ivy'ubuhizi. Turakeneye kuzobona wadutumiriye. Turakeneye kuzobona benshi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Turakeneye kuzobona abantu bitabira inganda kugira ngo bahugurwe, kuko inyigisho zamaze ikenewe ibihe byose. Kubw'ivyo rero ibi bikorwa byose ndabishize mu maboko yawe Mana yacu. Tukiri mu nteguro udushigikire, tukiri mu nteguro ivyo dukeneye byose urabizi, ubiduhe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tukiri mu nteguro uduhe n'uburyo bwose bukenewe, kandi muri kino gihe turiko turagenda dutumira, turasaba ngo bishike kuri benshi kandi bigende bikora ku mitima ya benshi, abantu bose aho bari bagira inyota yo kuzoza kubana natwe muri ico gikorwa. So kugira ngo batere icubahiro twebwe, ariko no kugira ngo izina ryawe rize rishigwe hejuru, ariko natwe twabiteguye tuzorushiriza kugushima no kugushira hejuru, kuko uzoba wabanye natwe ibikorwa bikagenda neza kuva mu ntango makabihere. Nuko rero urabana natwe, turiteze umwimbu udasanzwe wa benshi bazokwakira Yesu, izina ryawe rize ribandanye rishigwa hejuru. Kandi turasengera n'abakozi b'Imana twatumiye ngo baze bazigamwe gushika bahaguruka baza, baze bazigamwe bashike mu gihugu cy'u Burundi amahoro, kandi na sejuru yabo muri kino gihugu izogende neza, bazosubira inyuma amahoro banezerewe ko twabafashe neza, banezerewe baguwe neza mu gihugu. N'izina ryawe rizoshishikare gushigwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. God gave me a song I will sing for the rest of my life.